Ikigo kijejwe iterambere ya debe caratunganije inama ku baserukira ubushikiranganji butandukanye kugira ngo barabire hamwe imigambi mikuru iriko irarangurwa kugira ngo uburundi bushike kw'ihangiro y'uko kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Imigambi ubushikiranganji bwatunganije ngo hamwe yoshirwa mu ngiro vyofasha kugira ngo uburundi bushike kw'ihangiro naho intambamyi zitabuze nkuko bivugwa n'abatungwa nayo ciza Antonine ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru muri ADB akongera akaba umuvugizi. Imigambi berekanye no munsi izo dushobora gushika kw'ihangiro ryo mu 2040 kubera iyo migambi ni migambi yatunganyijwe mu bijanye n'umugambi w'igihugu w'iterambere PND kandi mukaba muzi ko umugambi w'igihugu w'iterambere uherukwa gusubirwamo kugira ngo bisunge neza uko igihugu kizoba kimeze mu 2040. Tukaba rero tuzi neza kandi twemera yuko imigambi baduhaye imigambi izodushikana kwihangira igihugu cihaye. Mu bushikiranganji bagiye burerekana imigambi ifise berekanye n'intambamyi zituma bimwe batabishika ko twovuga nk'intambamyi batweretse yuko ivyerekeye kuronka amazi bitoroshe ku muri no misi mugabo yuko nkigerekeye kuronka umuyagankuba ari gisata giteye imbere ko cyane ifite imigambi myinshi ko misi imbere tuzoba dufise umuyagankuba wo gushora hanze cyangwa gushora ahandi hantu. Mugabo byerekeye amazi ariyo bagarutse ko berekanye yuko hari uko bimeze bidashimishije mugabo ko ari ikintu bazi kandi bicariye bahagurukiye kugira ngo barabe uko byo babitunga uko byo tungana kugira ngo bihinduke. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu migambi bwashize imbere harimo umugambi wo gushinga ihinguriro ry'imbuto zirobanuye hamwe no kugwiza ibiterwa njabuka amazi biza vyunganira ibiterwa twari dusanganywe nk'igiterwa c'icayi hamwe n'ikawa. Imigambi ni myinshi ubushikiranganji bwashize imbere. Hariho gushinga ihinguriro ry'imbuto zirobanuye rufasha izabu kugwiza umwimbu byo bita intensification de la production. Turashobora kuvuga vyerekeye gushinga ibyo bita amagropole mu cibitoki no mu Karusi. Cibitoki ni implantation ya agropole janye no kugwiza imbuto ku giterwa c'umuceri bikaba bizoba bifatanye n'ihinguriro ryavyo. Mu Karusi naho akazoba ari kugwiza umwimbu biciye mu giterwa c'ibigori. Dushaka abagwiza tunga secteur privé ari bo baza gushigikira leta ngo kugira ngo imigambi myinshi iranguke kandi ishikana Uburundi kw'ihangiro kandi mu buryo bunyarutse. Yego kubura nk'ubunye tuvuze tuti dushinga ihinguriro rikora imbuto les semences hybrides mu gihe hoza abandi bigenga boza gushigikira igisata ca izabu ni kuvuga yuko uburyo bwahora butangwa mu kwimporta mu gukura izo mbuto hanze buragabanuka hanyuma tukamenya bigatanga n'akazi ku Barundi tukamenya n'ukuntu dushobora kugwiza umwimbu atamahera y'agaciro asohotse biciye mu gihugu. Mu bushikiranganji bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka naho nyene hari imigambi itari mike yateguwe izotuma umuyagankuba uboneka ku rugero rushimishije. Mu bijanye n'amatara mu byo twashikirije kandi biri imbere d'abord nta terambere ishobora kubaho ata amatara akwiye abenegihugu bashobora gushikirwa n'amatara canke amahinguro ntashobora kubaho hatabonetse amatara. Tuvuga yuko taux d'électrification izoba yageze kwijana 100% mugabo aho hariho ababa ari ku mihora ya Regides amarezo national hakabaho n'andi marezo izore ni kuvuga barubaka centrale solaire meme na thermique turazikoresha kugira ngo abantu bategereye kuri iyo mihora bashobora kuronka amatara. Nk'ubu tubiravye turi kuri megawatt 107 gomba dushiremwo rusumo force irimwo ubu mbere irikira dufasha hama yumva imaze kuduha
megawate 26.5. Umuntu wese aba privé bose barafise uburenganzira. Hariho mbere n'umugambi biriko biraja mu ngiro yuko ubu aba privé bazojamwo nyene muri distribution bakaronka umwe wese akinjira kugira taux d'électrification duge, c'est-à-dire que uburyo ubu ntibahora barimo mugabo biriko birigwa muri iyo loi sur la libéralisation izoba birimwo yuko mu privé azoba yinjira yazoshiramwo uburyo agatira amarinye ya distribution. Umucanwa n'urudandazwa nkuko umuntu agenda agadandaza ibifungurwa nkuko bagenda bakadandaza ibiharage. Natwebwe dufise umucanwa mwinshi tuzowudandaza. Ico gituma turiko turubaka ijya linye ya 220 kV idufatanya na Kongo Kamanyora Bujumbura. Murabona mu rubirizi ibikorwa biriko birakogwa. Rero iyo linye tugomba yuko tuzoca tuyifatanya na Horezo kugira ngo umucanwa uvuye ucuja ihorezo ni hariya ariko barubaka centrale jiji murembwe kugira ngo umucanwa tuzoba turonse muri Kongo tushobore kuwushikiri ushobore kwinjira. Mwabonye ko ari imigambi twabashikirije twa presence nyene yerekeye kubaka umuhora wa ufatanya poste zege gwashika na poste Horezo nyene kwacha tugufatanya ukacha dufatanya n'umugambi zo dufatanya ubandanye mpaka muri Ikigo muri Tanzania. Ikigo kijejwe iterambere ADEB kikaba kimaze iminsi mu rukurikirane kw'amanama yo gutororokanya imigambi mikuru iri kirarangurwa mu bisata bitandukanye vyaba ivya leta canke ivy'abikorera utwabo kugira ngo uburundi bushike kw'ihangiro.